tout d'abord bwa mbere muri 99 Memorial Gisembe ya mbere twajanye n'urunani na l'équipe Gazelle y'abakobwa. Nous étions invités au Rwanda, Kigali. Ndibuka baradutsinze cyane gose equipe yitwa Espoir. Badutsinda mugabo bakora twiba n'abarbitre baratwiba évidemment. Sivyo kubesha n'ama image aracyahari. Subiye inyuma gato moma ya mbere avant kubwira tugena mu Memorial Gisembe yari playoff Kerne urunani. Kerne yaduteye 2-0. 2-0 c'était ico gihe watsinda 3-0 playoff abiheze. Mugabo weekend kurikira turivyura na twebwe turagaruka. Turatsinda match ya mbere samedi na dimanche watsinda twaba égalité 2 partout. Weekend prochain turagaruka pour la dernière match la finale turabatsinda. Iyo mama c'est inoubliable pour moi. Sinzi ukuntu natashe, sinzi ukuntu nashitse muhira. Mu ya kabiri nayo ni tugiye muri Gisembe nayo Memorial Gisembe 99 nyene. Turi muri finale na Espoir. Baduteye différence yambari ya combien sinibuka neza. Abakinyi bose les meilleurs joueurs bose bari bakwije amakosa. Notamment novuga Kababa, Hamidou, Abdul, yego abo bakinyi batatu bari bamaze gusohoka hanze n'abandi babiri Junga na Jean Paul bafise amakosa 8. Ivuga lo coach w'ico gihe yitwa Matenda Jeff, évidemment na Mathias Cheusi yaramufasha na Munyankini Ziadi bara ba assistant. Bagize système bamugiza Kennedy hasigaye iminota nk'ibiri. Match here bari imbere yacu à peu près 9 ou 10 points. Je m'en souviens plus. Kennedy acinjira shoot ya mbere yateye yahiteye kuri centre. Turakoma indu turi hejuru magrade hari turakoma induru no Kennedy pass. Kirinjira. Acara turabo muri tribune acara tugira morale. Turatangura morale ngaho. Bagiye defense nabone. Kennedy asize 3 points zitatu. Tubaje imbere inota rimwe. Yego. Tubagiye defense ngaho nyene. Bahata umupira Junga cyata layup ya gauche. Yarabahenda ko yakoresha amaboko yose. Yagiye na droite ngwe kuri droite ashikana gauche. Match irahera. Ça c'est le moment qui m'a marqué à cette année-là, 99. Le pire moment de ma vie, ni match twatsindiwe i Bururi na New Star. Yari championnat national. Ego iyo match yarambabaje cyane gose ko twayiteguriye cyane gose. Iyo niyo moment pile moment yambaye ko cyane gose. Urabe basketball ya kera ni ubu ari ibintu byagiye birahinduka. Surtout ku mwanya kera nta kono bakoresha. Ubu ariyo chrono 24 secondes. Hama kandi na basketball yari evolué cyane gose. Ubu abana baraba ama television yose ubu. Nizo mpamvu basketball imeze neza. Hama uravye basketball rivalité entre Urunani na Dinamo. Basket iri chic cyane gose. Ko uragenda ntugenda uvuga ngo ngiye kumutsinda. Ubwira uvuga ngiye gukina n'umugabo nkanje. Kandi ikindi naco les joueurs barazinanye nabo ngaha hafi barakuranye bose barazinanye. Apart hagiye Viva yaje na Vitalo
haciye haba ibintu by'amasponsoro menshi cyane rwose arinjira basketball kiratera imbere batangura byo kugura abakinnyi bo hanze. Sinon rivalite ya Dinamo n'Urunani en tout cas il cool, j'apprécie beaucoup. Naho wotsindwa avuga je nakinye n'umugabo. Byinshi n'ibingahe byaratakaye kubera amademenagement menshi. Trophée ya mbere natanguye kuronka nayironse muri 2005 à mon mariage, équipe Urunani yampaye trophée. Ni coupe twatsindiye muri 2003 je pense, ego yari tournoi Grand Lac. Iyo coupe twari twarengaye tournoi ya equipe ya Bukavu na Espoir ya Kigali n'Urunani. Nitwe twayitwaye yabereye yajya kuri Toyota. Iyo yaratakaye coupe ya bleu nziza cyane rwose. Coupe ya kabiri n'abafanzi b'Urunani bayimpaye sinibuka umwaka neza. Bampaye coupe ntoya hariya urabibona iri hajya. Ni médaille avec une enveloppe de 100 000 francs. De 200 000 francs bon. Ouais. Ego. Hama indi coupe mfise hajya equipe. Ico gihe yari bariko barabisanya, le président de l'époque Pierre Claver Atazira Zeze amuhane Pomsen. Twagize fête aca baranshimira naje barama coupe. Nikiya coupe kimwe ubona cyatwaye kera muri 2013 je pense cya Onatel kirandiseko. Hama après cyagiye batanga imodoka amamodoka mu Runani baha abakinyi. Yari fete tuoganye yitwa sisi wenyewe event. Baratanze bushimwe butandukanye ku bantu bitanze mu mwaka. J'ai son médaillon. Yego hama uheruka mu mwaka uheze umwaka wa 2024 giye tuba ba mbere muri playoff n'aba mbere muri championnat. J'ai été privilégié par Vitalo Basketball League. Kuri yatanze tike yo kuvuga ngo mukebo equipe ya mbere izosohoka tuzotora umufana wa mbere azoyiherekeza. Komite ya fans y'Urunani baraba gauche droite umuntu boruba bo hiyo trophée batora jewe ndabashimiye. Ni boarding pass ibona ngaha ni Vitalo Vitalo Ogazez. Nayo ndayishimiye cyane rwose parce que bon, j'ai vécu une bonne expérience avec mon équipe à l'extérieur du pays, notamment en Tanzanie, au Kenya. Ça c'est mon truc vraiment. Nawe tokambaza nayo ukavuga. Ale Urunani ishaka bon ndi munzi wanje sinosohora ijinga rijyana nsohora kuri département des sports. Look Media ndabashimiye cyane rwose, mukomeze mukore ibikorwa byiza. Hama nimwaza gufilma iyi ligue itanguye mukore ibikora. Merci beaucoup.